Ni igiki kiriko kiratuma leta z'ubumwe za Amerika zirongowe na Donald Trump zinanirwa gutsinda intambara zagavye kuri Irani. Abahinga berekana ko bigaragara ko Irani isa n'iriko iragaragariza novuga irashira habona amabanga isi tarizi. Irani bikirerekana ko amasi yakera atagiho mu rutaro, kandi ko hari ibihugu bishobora guhagarara bikagwana kandi bigashobora kuba vyobuza bikanashobora no kuba vyotuma Amerika idatsinda vyoroshe. Kuko benshi bari bazi neza ko novuga Amerika izocitsinda n'ingoga ko uravye ubuhangange bwa Amerika ukareba Irani ububasha bwa Irani, abantu bose bavuga ati Irani bagira bayitabagure. Nkuko tweruka kubirabira hamwe novuga mu bushakashatsi twakoze tubereka ubuhangange canke hahagaze ubuhangange bwa leta z'ubumwe za Amerika, twasanze leta z'ubumwe za Amerika arizo za mbere ziza kwisonga mu kugira ibirindiro vyinshi hanze, kaza kwisonga novuga mu gushira amafaranga menshi, mu gushira imitahe myinshi mu bya gisirikare, kuko zinvestise novuga zitekanya budget yageneye gisirikare igera ku miliyaridi amajana 9 z'amadolari, mu gihe Irani igihugu bahanganye itegekanya amadolari miliyaridi 15 zonyene nizo Irani itegekanya nka budget yageneye gisirikare ku mwaka. Mugereje kumva itandukaniro ukivyumva ushomva ko Amerika ihambaye cyane ugereranije na Irani. None kibazo kirihe? Ni igiki kiriko kiratuma Trump ananirwa gutsinda iyi ntambara? Trump yananiriwe. Jewe niyitwa Hatangimana Patrick Sage. Hano ni kuri Cash Media nkuko bisanzwe. Bandanya ukora subscribe ndi mutarayikora. Tuza kurabira hamwe bimwe mu biriko biratuma Amerika bitayorohera ngo ishobore gutsinda vyoroshe Irani. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranoroshe gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe vya none, mu gihe ujanye n'ibihe turimo, kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe vya kera ngo ushobora gutera imbere. Ni kubaho uzi ahisigeze, ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa vyawe biriko biravansa bitewe nuko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo ntibikunda. Ico kibazo rero muri palo d'argent twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink, turayikotesha kandi ku mahera make cyane, ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike, wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yifuza canke kubaza kuba intéressé kumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura, dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya Limitel muri ville mu gisagara ca Bujumbura. Mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri Limitel. Iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya 4 numero 17. Abafise imanza, abafise ama evenement, abantu bashaka gukora ama live streaming, abafise ama réunion, ama conference, nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza, izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi, nomero niyi mubona iri kiraca munsi. Ubushakashatsi bwerekana ko ububiko bwa gisirikare bwa Amerika busa n'ubugeze ahatemba, bugeze aho mwasa ashaka, kuko Irani iyo yakoresheje umukenyuro wo gutuma Amerika ividura cyane canke ividura n'ingoga. Ibi vyace bituma Amerika yisanga ama stock yari ifise ibisasu kabuhariwe yaziratera muri iki gihugu mu ntango z'intambara. Novuga stock igeze aho mwasa ashaka. Gushika no munsi ibiharuro bitangwa n'ikigo Penn Institute mu minsi 16 ya mbere y'intambara muri Irani, leta z'ubumwe za Amerika zateye misile Tomahawk amajana 535. Amerika kandi yararashe misile Patriot amajana 943. Mbega niki kiriko kiratuma Irani novuga wogirira kiratsinda Amerika canke niki kiriko kiratuma leta z'ubumwe za Amerika igihugu twara tubona kari rutura kabuhariwe mu bijanye novuga n'ivya gisirikare, kuba kino gihugu kiriko kirananirwa gutsinda intambara cagavye kuri Irani? Trump biriko bipfirahe? Ikibazo kirihe? Reka turabe igituma Irani nayo yagumye ihagaze kandi nadondaguye novuga igitigiri c'amabombe n'ibisasu kabuhariwe Irani yatewe, Amerika yateye Irani mugabo Irani kagumye ihagaze. Kuberiki?
abashakashatsi berekana ko bino bisasu novuga Amerika yagira akoresha mu intambara ari bisasu bizimvye cyane bigereranije n'ibisasu Irani yo yazirakoresha. Irani yo ubwayo Irani ntiyateye n'ibisasu byinshi, ntiyateye na cyane. Nuvuga yagiye ishira imbere uburyo bw'ubwirinzi novuga systeme de défense. Iyo yashize imbere kwikingira kwirinda kugira ngo novuga ibisasu vya Amerika ntibigire novuga ntihagire byinshi byonona. Ubwa mbere Irani gushika no munsi abahinga baremeza ko ifise novuga ububiko canke ubuhinguriro bw'ibisasu novuga ibisasu misile balistike bagerageje kubiteranya ivyo bisasu balistike aba misile balistike agera ku bihumbi 3. Novuga abagace bemeza ko arico gica gituma anovuga leta z'ubumwe za Amerika bitoyorohera gutsinda intambara kuko Irani ifise ibisasu byinshi ishobora kurasa par precision. Novuga ko ataguhusha igashobora kurasa novuga mu bihugu byose novuga bihanura ubibe novuga ibihugu novuga bihanura ubibe na Irani. Novuga ahanini bino bihugu ari navyo birimo ibirindiro by'abanyamerika. Nico cace kiba rero kijya gihe ofite kuwa 28 ruhuma igihe Amerika yatera novuga igihe bisasu kuri Irani aho kuvuga ngo ikija ihangana wamenga ikikatisha intambara ubwayo Irani yaciye ihindukiza novuga ibisasu byayo yaciye bitumbereza mu bihugu bihanura ubibe novuga mu bihugu bibanye vya Irani ibihugu bicumbikiye ingabo byaricumbikiye ingabo za Amerika. Ibikuba barabishoboye kandi baca babikora mu mwanya muto novuga ibisa nkuko byabaye nk'ikibiriraho novuga ibisa nk'iturufu nimwe navuze nahera ko mvuga na kajede no mukenyuro Irani yibikiye Amerika novuga Trump atari yibaza ko bizakunda kuko bahinga bimeza ko Trump atibaza ko novuga Irani ishobora kuronka ubwo bubasha kuko niyo mpamvu bigitangura iyi operation Fury Epic Trump yagavye kuri Irani yaragejeje gutera amabombe menshi ashoboka amamisire menshi ashoboka kugira ngo Irani icike intege, ariko ibi ntibyashobotse. Irani ahubwo yagumye ihagaze ibandanya gutera mu bindi bihugu novuga ibihugu bibanye vya Irani bicumbikiye ingabo z'abanyamerika. Imvo nyamukuru nuko ububiko bwa gisirikare bwa Irani canke amahinguriro aho Irani hingurira ibigwanisho ntago ari kwisi novuga hejuru ku buryo botera ibombe ihitira hasambura. Novuga abahinga bimeza ko ari mu kuzimu novuga kure cyane ku buryo atabombe nta misile ishobora kuharasa canke ngo drone canke indege nta gisasu na kimwe nta gitero na kimwe giciye mu kirere cyo shobora kuhasambura bitewe nuko novuga ari ububiko buri kure cyane mu kuzimu. Ibi byace bituma rero Irani iguma ihagaze itera buhoro buhoro kandi gacikomeza novuga umukenyuro wo kwigwanako umukenyuro wa defense gusumbya kwataka. Bice bituma Amerika igumi ibasha gutera amabombe menshi amamisire menshi kumbe Irani yagumi harura amabombe Amerika amamisire yose kiratera gushikaho novuga Amerika amamisire yari ifise ikora ko amamisire kabuhariwe yayandi nadondagura yose agacasa nka novuga ntagenda bagabanuka. Ubwa kabiri nuko Irani mu intambara irikira kora ico bita ama drone iwavi. Izi drone ni drone zirasa zikanakinga. Novuga Irani ifise nyinshi kuko zihingurwa Irani zirangura novuga mu kuzihingura Irani ntago bitwara uburyo bwinshi kuko Irani ubwayisanzwe ifise novuga ubutari novuga ubutunzi kama buhingurwa mu bisasu. Rero Irani cihingura ama drone menshi ashoboka ugasanga rero Irani ifise ama drone menshi ugeranije nizo Amerika ifise kuko Amerika ubwayo kubera ko atabutare ifise ihingura mu bino bigwanisho irinda kuja kurondera mu bindi bihugu na cyane cyane ubushobo uko nabivuze. Ubwa gatatu n'ubushobozi bwa nucleaire. Iki novuga n'ikigwanisho Irani iri kiragerageza ku developer kizoshobora ku exploser mu misiza kuko uno munsi bahinga baremeza ko Irani taraje mu ma puissance nucléaire ntagira aba mu bihugu bitunze amabombe nucléaire. Novuga uko gushaka ku developer iyi puissance nucléaire novuga ni kimwe mu biteye ubwoba isi na leta z'ubumwe za Amerika zirimwo kuko baca batinya bagati mu gihe Irani twoyemerera ikabandanya bino bintu twokwisanga ariyo igabikaganza muri nose bitewe nuko Irani ubwayo irafise ubutare buhingurwamo aya mabombe nucléaire kandi ubutare bwinshi ku buryo nk'ubu Irani boyemerera ati turakwemereye hingura bombe nucléaire yo cibi ya mbere mu kiringo kitarenga n'umwaka
iyo cibi ya mbere itunze bombe nucléaire nyinshi kuko ifise ubutare n'ibisabwa byose kugira ngo ihingure aya mabombe. Ni ikije gituma rero Amerika iguma yirwa ati ntidushaka ko Irani yemerwa kuko yoci dusiripasa yoci twoca dusigara turi hasi. Ubwa kane mu bisanzwe mu intambara Irani yagerageje ku orienti intambara mu bijanye n'ivy'ubutunzi. Hari ibintu byitwara babwiye mu biganiro byaheruka turabereka ingene Irani yaciye ifunga umuhora wa Ormuzi, umuhora wacamwe warusanzwe ucamwe ibidandazwa ibice birenga 20% vy'ibikomoka kuri petrole na gaz bidandazwa misi yose. Amerika mu gutera Irani yateye amabombe menshi kugira ngo Irani icike intege ibura ubushobozi bwo kwigwanako, ariko ntivyashobotse nasiguye inababwiye igitoro bitakunze kwera ko aho Amerika yibaza kiri kirarasangira kirasambura anovuga ububiko bwa gisirikare. Ububiko bwa gisirikare bwa Irani bwagumye buri intact kibazo na kimwe gihari babandanya kugaba ibitero gushika aho bafunga n'umuhora Hormuz. Ibi byose rero novuga ni ibintu vyerekana ko Irani yagerageje gukora ishoka byose kugira Amerika yisangira mu ruhombo yikirahomba kuko nuko Irani ubwayo nta mahera menshi ishira mu bintu bya gisirikare kuko Irani ifise strategy yo gukoresha ibigwanisho kabuhariwe bikomeye mu kurasa ariko bizimbutse bitewe nuko barafise ubutare barafise petrol barafise ibintu byose byotuma ivyo bigwanisho babironka ku mahera makeyi kuko barafise matière première zose zikenewe kuko barafise petrol. Irani yaramaze igihe kirekire cyane tuzobiza ko turiko turaba novuga evolution novuga iterambere ngene Irani yagitera imbere kuva kuri revolution islamique tuzoraba ingene novuga yagiye Irani yagiye iduga itera imbere mu bijanye n'ubuhanga bwa gisirikare. Irani yaramaze igihe kirekire irikigura ibigwanisho irikigura amabombe irikikomeza bijanye n'imikenyero ya gisirikare n'Ubushinwa. Iki gihe no kuvuga ko iyi ntamba irinzi ishika Irani n'Ubushinwa bafitane novuga imigenderanire ikomeye kubera ko Irani yo yazirashora ibitoro mu Bushinwa hama ikazirakura novuga ibigwanisho kabuhari mu Bushinwa yari nka marche novuga yari imigenderanire novuga ugushoreranira hagati y'ibigwanisho canke ubutare buvamo ibigwanisho hamwe n'ibitoro. Iyi ntambara rero inzishika novuga iyi migenderanire hagati ya Irani n'Ubushinwa ihari. Nibice benshi bacho bavuga yuko novuga Irani ubwayo ishobora kubikoresha ibigwanisho bizimbutse bivanye n'imigenderanire bafitaniye n'Ubushinwa kuko ubu abahinga baremeza ko Irani ubwayo novuga ku mwaka mu mafaranga itegekanya yagenewe igisirikare ntarenga miliyaridi 15. Nivyo navuze mu ntangamara z'iki kiganiro. Novuga umukenyero ushobora no kwishikana ku ntsinzi umukenyero wo gutuma Amerika iguma ibandanya kurasa gukoresha amabomba komakomeye ibisasu ruhonya nganda kandi ibisasu bizimvye mugabo Irani ikikoresha ibisasu bizimbutse. Mu yandi majambo biri intambara Irani yaragerageje gukora ishoka byose kugira ngo Amerika ize yisangira amaze guhahombera yamaze guhombera mu intambara kuko nk'akarorero muri intambara Irani yarakoresheje cyane drone Shahed kamikaze Sa-36. Izi drone kabuhariwe mu kurasa no mu gukinga. Irani kugira ikore imwe hakogwe drone imwe Irani beyisaba novuga amadolari y'abanyamerika gera ku bihumbi 200. Aha ni mugiye kugira iyo drone ishobore gusambukira mu kirere kugira ashobore kuboneka novuga misile isambura iyi drone hasabwa misile Patriot nazibabwiye misile Patriot z'abanyamerika. Mugihe rero misile Patriot imwe y'abanyamerika ishobora kuba yosambura ya drone imwe kugira misile imwe Patriot ikogwe Amerika bisaba imiliyoni ziri hagati ya 3 na 5 z'amadolari. Bisigure ko igitigiri c'amadolari Irani idepense ikoresha mu gukora canke mu kugura drone imwe Amerika bisaba kukigwiza ko inshuro ziri hagati ya 20 na 29 kugira ashobore kuboneka misile isambura iyo drone. Ibire bice bituma bitewe nuko Irani bitayitwara uburyo bwinshi kugira ngo ishobore guhingura canke kuronka drone canke ibindi bigwanisho kabuhariwe bice bituma Irani igira ibigwanisho byinshi ugereranije n'ivyo Amerika ifise kuko Amerika bisaba uburyo bwinshi bigace bituma Amerika igira ibigwanisho bike. Muca mumva ko hariyo ubutandukane hagati y'igiciro c'ibigwanisho Irani iriko irakoresha n'igiciro c'ibigwanisho Amerika ikoresha. Amerika ntiyoshobora kubandanya igwana igihe kirekire iriko ikoresha bino bigwanisho bizimvye. Amerika yosanga intambara ikirayizimba cane ku buryo kwisanga yamaze kugwa mu gihengeri kandi gikomeye c'ubutunzi. Nivyo bimwe mu bikuru bituma iyi ntambara biriko bituma iyi ntambara iri kiranka guhera
rikiranga guhera kuko ikindi naco nuko no muri Amerika ubwawo hagati muri Amerika hari benshi badashigikira yuko intambara yobandanya hari benshi batifuza ko intambara yobandanya kuko iriko inovuga ituma Amerika yinjira mu gihengeri cy'ubutunzi byerekana ko Amerika idashobora kubandanya igwana runo gamba hamwe gishobore kurutsinda mu gihe iyi ntambara yobandanya iba ndende ikazomara igihe kirekire. Mwari kumwe na Jiwatangimana Patrick Rosage aha ni kuri Parallel Cash Media. Ni mubandanye mukora subscribe ku butarayikora mu partage video musangiza abandi bino biganiro munadusangiza ivyumviro byanyu muri commentaire kuko ari namwe mufise ivyumviro birashe muduha ivyumviro kugira ngo dushobore kubandanya tubaha ubusesanguzi bwiza bwizewe kandi bw'ukuri. Ni byinshi twoyaga ariko reka ibindi bisigaye tuzobiyage uwundi munsi ubutaha aho tuzobabwira byinshi muzobandanya gutahura cyangwa muzobandanya mumenya kubijanye na politike mpuzamahanga tuzobabwira byinshi bijanye n'ubutunzi tubabwire byinshi bijanye n'imibano eka ndetse no mu bijanye n'imyidagaduro kuko tuhari ku bwanyu nimugira mu mubahwe musangwa amahoro y'Imana na gahwana. Biragoye cyane gutera imbere kandi biranorosha gutera imbere mu gihe ujanye n'ibihe bya none mu gihe ujanye n'ibihe turimo kuko ntushobora kuba ukiri mu bihe bya kera ushobora gutera imbere ni kubaho uzi ahisigeze ni kuba uri gukora woroherezwa ibikorwa byawe ariko biravansa bitewe n'uko uri gukoresha internet inyaruka. Abahinga barerekana ko ata internet no musi iraboneka inyaruka isumba Starlink. Ni benshi bidoga ngo bakoresha connection zikwega ivyo bakora ngo bikunda. Ico kibazo rero muri Parcadadaza twaramaze kugitorera umuti. Turafise wifi Starlink turayikotesha kandi ku mahera make cyane ku buryo tuyiguhaye uba wibaza ko menga turanakugabiye kuko uyikoresha nka gwawe kandi ku giciro gito cyane. Ivyo twabishize kugira ngo tuje hamwe twese kugira dutere imbere twese. Ayo mahirwe rero ntagucike wewe umvirije video urayisangiza abandi kugira ngo nabo ayo mahirwe ntabacike. Kuba yifuza canke kubaza kuba interesse wumva yuko bakeneye internet canke abahora bayirondera bakabura iyo bayikura dukorera muri Excellence House ni impande ya building ya limited muri ville mu gisagara ca Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura hagati muri ville ntihagoye kugenda wururutsa amabisi uramanuka gato ucubona kuri limited iyi building iri impande yayo Excellence House etage ya nyuma ya kane numero 17. Abafise imanza abafise ama evenema abantu bashaka gukora ama live streaming abafise ama reunion ama conference nimuze tubahereze wifi inyaruka izotuma ibintu byanyu bigenda neza izotuma ibikorwa byanyu atawicisha mu ijisho. Ushaka kwakura cyangwa gutanga commande kuko uburyo bugezweho bwirukirwa na benshi nomero niyi mubona iri kiraca munsi.